Duhejeje kwakira umuryango wa bene Samuragwa mu Burundi wari waramutse uza kwifatanya na komine Mukaza mu gikorwa c'inyubako mubona ngaha izojamwo ibiro vy'abakozi ba komine Mukaza. Ndabonye ko vyari ibikorwa vy'ukuri biteye igomwe, vyari ibikorwa vy'iteka kuko nkuko mubizi igihugu cubakwa na beneco, kandi turi kumwe twese birashoboka, dushize inguvu hamwe twese birashoboka. Ni muri iyo ntumbero Samuragwa bari batumenyesheje ko uno munsi baza kuduterera agacumu k'ubumwe muri kino gikorwa co kubaka inyubakwa ya komine. Nkuko mubibona ni inyubakwa igikeneye ibikorwa vyinshi kandi n'inyubakwa dukeneye cane. Nkuko mubona aho dusanzwe dukorera ni inyubakwa ntoyi cane, abakozi ba komine Mukaza ntibagira ibiro bakoreramwo, ni ukuvuga ngo ibiro dufise ni bike cane, nico gituma dusaba abantu bose babishoboye ko bodushigikira kugira ngo dushobore vy'ukuri kwiyubakira iyi nyubakwa, kugira ngo abakozi ba komine Mukaza bashobore kuronka aho bakorera. Dukengurukira cane bene Samuragwa uno munsi bifatanije natwe bakaza kudushigikira mu vy'uburyo mbere no mu vy'amaboko. Umuryango wa bene Samuragwa waje utuzaniye agacemanyi, baje batuzaniye imifuko y'isima ingana n'amafaranga miliyoni 51,500,000. Urumva yuko by'ukuri badushigikiye. Hama dukengurukire n'abandi bose bashoboye kuza kudushigikira, aho twovuga nk'ibanki Bankobu nayo nyene yadushigikirije miliyoni 50, kandi batubwiye yuko bazobandanya badushigikira. Twibagira gukengurukira ubusanzwe arongoye ishirahamwe MC Burundi, nawe nyene yatwemereye yuko vuba cane imifuko 100 izodushikira. Hanyuma tukanakengurukira cane n'amahoteli ntiyasigaye inyuma. Hariho ihoteli yitwa Pire Hotel, nayo nyene baduterereye imifuko 20 y'isima. Murumva yuko umuntu wese aha yitanga, kandi burya inguvu zigiye hamwe zirashika ku kintu gikomeye cane. Turashimira n'imvukira zo mu Buyenzi, nazo nyene zashoboye kudushigikiza imifuko 50 y'isima. Turashimira ibanke BHB nayo nyene yaduhaye imifuko 50 y'isima. Turashimira kandi by'umwihariko umwenegihugu w'imvukira yo mu Buyenzi yaterereye ku gatwe kiwe, umwenegihugu yitwa Nduhirubusa Fulgence yaterereye miliyoni 3 ku gatwe kiwe. Eka turashimira n'abandi bose bashoboye kugira ico bakoze, eka mbere n'abandi bose batubwiye ko bagiye kugira ico bakoze. Dushima kandi dutera akamo n'abatashoboye kugira ico bakoze uno munsi ko ejo canke hirya y'ejo bogira ico bakoze, kugira ngo dushire inguvu hamwe, dushire ibikorwa hamwe, dushobore kwiyubakira iyi nyubako ya komine, kugira ngo abakozi ba komine Mukaza baronke inyubako bashobora gukoreramwo. Turakengurukiye abenegihugu bose kuko nkuko mwabibonye bari basidukanye n'iyonka gushigikira ibikorwa
biboneka ko by'ukuri bose bashashaye kubona iyi nyubakwa ya komine Mukaza yubatswe. Mwabibonye ibikorwa twakoze byari ibikorwa novuga nti ni ibikorwa by'ibanze, ariko tugiye kubandanya by'ukuri kugira ngo iyi nyubakwa yacu mu minsi mike Imana itugiye imbere tugashira ingufu hamwe, abenegihugu bose basanzwe bakorera ibikorwa byabo muri komine Mukaza, basanzwe barangurira imirimo yabo muri komine Mukaza, yaba amashirahamwe, yaba amabanki, eka n'abantu ku gatwe kabo, turabahamagariye bose gushigikira kino gikorwa c'iteka kugira ngo twitere iteka ejo mu gatondo aho bukera umwe wese abona ati narashizemwo ukuboko kwanje muri irya nyubakwa y'iteka. Ndakengurukiye abantu bose twari kumwe bigoye kuva mu gatondo gushika kuri iyi saha, baba abashinga amateka mpereye kuri nyakubahwa umuhuza w'abarundi nawe nyene mwabonye ko twari kumwe, eka abashinga amateka, abakenguza amateka, abaserukiye nyakubahwa buramatari, nyakubahwa arongoye inama mpanuzwajambo wa komine Mukaza, eka bose muri rusange n'abakozi ba komine Mukaza bose n'abasanzwe barangurira imirimo yabo ngaha muri komine Mukaza, eka imvukira n'abandi bose ndabakengurukiye cane, kandi ndabahamagarira mwese kubandanya mushigikira kino gikorwa c'iteka, twitera iteka, twubaka igihugu cacu kuko igihugu cubakwa na beneco. Murakoze cane, Imana ibahezagire.